watanguza kuririmba ico gihe yari periode muri kumwe na yari periode yabafizo yabaruriro byari bimeze gute muri rusange kugira ngo umwana w'umukobwa ashobore gutangura kariyeri yo kuririmba mu gihe mu Burundi kandi mu gihe kigoye ko umuririmvyikazi bamwakira wamenga ni bamufata nk'indaya nk'ishirasoni agiye mu bintu bitari vyiza byari bimeze gute ico gihe uragiye ufise imyaka 15 kuririmba inyuma y'umwaka umwe ufise imyaka 16 uravyaye umwana abantu baca bagufata gute muri rusange ico kintu cyane cyane wa muryango gumukomindura ati ivyo wagiye umva byari bigoye cyane ko urumva ko nciye ntwara n'inda d'umwana nkuko onye ntibyari bimeze neza cyane no muri famille ntibyari byoroshe ntibabyakiriye neza mugabo nuko nyene igito gitabwa iwabo nyungu hari abantu mu gihe nk'ico usanga bakoroye amada umwana bakamunigira mu nda canke bakamuta mu mashashe nkuko tubimenyereye hari akantu ushobora kubwira abigeme nk'abo je kintu ushobora kubwira abigeme nkuko nanje byanshikiye ndatwara inda nd'umwana muto icyo nobasigurira nuko kwanza umwana ntumenya icyo avamo ariko si byiza kandi gukorora ico kintu cyo gukorora amada je kuri jewe sindacyumva neza cyane kuko iri kumwe n'umwana wawe cyangwa yatanguye kugutera inkuru cyangwa abantu batanguye kuza baragutuka akakudefanda cyangwa yabaye mugenzi wawe biba byiza cyane so je cyo ndababwiye nuko dabo kwanza bo kwirinda kwanza kubyara bakiri bato bakabyara bakuze hanyuma naho bishitse naho bakabyara abo bana kuko gukuramo inda si byiza irimo ubutumwa bw'urukundo yani urukundo hama collabo nyine ije gusohora ashaka kubane ego Yes, bakunzi ba Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmvyikazi CHANY QUEEN. Bari batazaniye Chanelle GIKUNDIRO. Yaramajambo menshi yaramazina menshi ariko uko periode zagenda zihera igihe gihera nikizina yagira hinduka. N'umuririmvyikazi yatanguye umwuga wo kuririmba akiri muto cyane. Araza kubidusobanurira. Ndakuramukije CHANY QUEEN. Ndakuramukije Patrick. Umeze neza. Ndashima Imana. Abantu babifuza kumenya imyaka yawe. Imyaka yanje je imyaka 36 ans. 36 ans. Bimeze nk'abakobwa baje baramanura ubuzima bwanje je sinigera ngabanya imyaka kuko imyaka ni imyaka yawe ibaye myinshi ni wawe ibaye mike ni wawe. Watanguye kuza kuririmba ico gihe yari periode muri kumwe na yari periode yabafizo yabaruriro byari bimeze gute muri rusange kugira ngo umwana w'umukobwa ashobore gutangura kariyeri yo kuririmba mu gihe mu Burundi kandi mu gihe kigoye ko umuririmvyikazi bamwakira wamenga ni bamufata nk'indaya nk'ishirasoni agiye mu bintu bitari vyiza byari bimeze gute ico gihe so ukuntu byari bimeze kwanza byari bigoye cyane icyambere nari umwana nahise 15 ans ico gihe nka famille ntiyashobora kuraba byiza ababanyi bakura byiza kubona umwana w'umukobwa mpisi nk'umwana nkanje njya mu bintu by'umuziki byari bigoye cyane gose kuko ndazi no muri famille ntibavyakiriye neza mugabo Imana yarakinze. CHANY QUEEN uragiye ufise imyaka 15 kuririmba inyuma y'umwaka umwe ufise imyaka 16 uravyaye umwana abantu baca bagufata gute muri rusange ico kintu muri rusange naho cyane wa muryango gumukomindura ati ivyo wagiye cyane cyane urumva byari bigoye cyane ko urumva ko nciye ntwara n'inda d'umwana nkuko onye ntibyari bimeze neza cyane no muri famille ntibyari byoroshe ntibabyakiriye neza mugabo nuko nyene igito gitabwa iwabo nyungu byamaze gushika nkuko biba byashitse nyene ntibaza ngo bagute baravuga ati nta kundi nyene byashitse byamushikiye nta kundi ndibugire nategereza kubyara uno munsi uravye umwana wawe ukacura bico gihe bakuvuga ko amajambo nicaye cyizere hiza muri we uba wiyumva gute muri rusange ubonye umwana mungana so muri ico gihe kwanza ndashimira abavyeyi banje nubwo byashitse ndatwara inda nd'umwana ntibantaye nubwo bitabaryoheye kandi navyo je nyene
kubwanje amasoni yaraje akavuga nyene yaraje nkavuga ati nukuri nagize amakosa mugabo nta kundi ndi bugire natwaye inda nategereje kuyibyara ubu nicaranye n'umukobwa wanje ndumva ameze neza cyane kandi n'abantu batubonye bararyoherwa bakavuga ati nukuri murabereye ijisho. Hari abantu mu gihe nk'ico usanga bakoroye amada umwana bakamunigira mu nda canke bakamuta mu mashashe nk'uko tubimenyereye, hari akantu ushobora kubwira abigeme nk'abo? Jewe ikintu ushobora kubwira abigeme nk'uko nanjye byanshikiye ndatwara inda ndi umwana muto, icyo nobasigurira ni uko kwanza umwana ntumenya icyo avamo, ariko si byiza kandi gukorora icyo kintu cyo kuvuga gukorora amada. Jewe kuri jewe sindacyumva neza cyane kuko iyo uri kumwe n'umwana wawe cyangwa iyo atanguye kugutera inkuru cyangwa iyo abantu batanguye kuza baragutuka akakudefanda cyangwa iyo abaye mugenzi wawe biba byiza cyane. So jewe icyo ndababwiye ni uko dabo kwanza bokwirinda kwanza kubyara bakiri bato bakabyara bakuze, hanyuma naho bishitse naho bakabyara abo bana kuko gukuramo inda si byiza. Gukontorora amarangamutima canke hit wari urimo ico gihe, indirimbo nyinshi ahantu henshi uvugwa mu makonsere menshi, wabifata gute? Vyarakorohera n'ubuto wari usanzwe ufite muri rusange? Jewe ikintu cya mbere kwanza nishimiriza Imana yampaye. Jewe mu buzima bwanje ibintu byose binshikiye ndamenye ko ndabikontorora. Icyo gihe naramenye kubyifatamo nubwo nari nkiri muto, naramenye kubyifatamo ko sinigeze mpinduka, nubwo byari kuko kera muri icyo gihe ubaye umustar waba uri umustar kabisa cyane, si nko muri iki gihe si ibintu byo gupfunyafunya wowe umustar kabisa, wowe umustar kabisa kuko n'abantu barabikwereka. Si nk'ubu umuntu ashaka kugukunda mugabo akagira idusoni akishahisha kubikubwira cyangwa kukugirira ikintu gitangaje ukabona nk'umuntu araje akakugura nk'umuduga. Naramenye kubyifatamo. Izo periode twumvamo ibintu byinshi, akundana na Rero, mu nyuma barahebana, yaja ku mugabo uyu yaja ku mugabo n'uyu, byari bimeze gute kuri wewe amakuru y'ukuri? Amakuru y'ukuri kuko urabona twebwe abantu tuba tumenyekanye cyane cyane turakunzwe kuvuga ko ibintu ugasanga sivyo. Ndibaza sinzi mugabo kuri jewe ubuzima bwanjye uko bwagiye buragenda, antuka abo twarakundanye mwarabamenye ndibaza. Mu nyuma turakubuze mu muziki, wari he? Wari mu biki? Wari mu Burundi cyangwa wari hanze y'igihugu? Wari mu gukora iki muri rusange muri uwo mwanya? Muri rusange jewe ikibazo naragiye ndaronka utubazo kuko icyo gihe natangwa kwinjira mu muziki, nshoboye kuvuga ko ntari nabyinjiyemo, bishoboka ko ntari nabyinjiyemo nk'akazi, bishoboka ko ari ibintu nyine byanjyaniranyije ndabyisangamwo. Mu nyuma narashoboye kuja muri groupe yitwa The Cousins, ndi kumwe na Rafro na ba Olga. Mu nyuma turatandukana, ndakora ku giti canje mugabo sinashoboye kugumamo kuko kenshi nani nifuza umuntu yomfasha kuko biba bigoye cyane. Cyane nka tuba dufite imiryango biba bigoye cyane, nka je mfite abana babiri hari ukuntu biba bigoye kuvanga umumama ukavangamo cyo kimwe n'inkumi si cyo kimwe n'inkumi kuko nta depense bafise birumvikana. Uno munsi uri umuririmvyikazi w'umuregent cyane cyane atuje arazi ibyo yaciyemwo. Hari abakobwa bariko bararuka muri ino minsi mu muziki, hari akantu ushobora kubibira nko kubabwira ati aha ni muhace, aha murahaca, haragendeka ngaha? Na cyane cyane icyo nabahanura ni uko kwanza bomenya ibyo barimwo, ni uko kwanza bafata ku kazi, bafata uwo muziki nk'akazi, hama bakamenya ukuntu bifata, na cyane cyane discipline irakenewe cyane cyane kubaha mukuru wagutanguriye, kongera kubaha na mutoya azoza kuko umuziki ntuzogumamo wenyene, ukamenya n'ukuntu bifata mu nzira y'umuziki wawe kuko umuntu w'umuririmvyikazi umukobwa aronka ibigeragezo byinshi mu muziki.
ya hari byinshi uronka donc nibaza yuko umuntu yomenya nobabwira ko bomenya ukuntu bifata muri carrière yabo yego uri umuririmbyi iyo bavuze abaririmbyikazi batanu ba mbere izina ryawe riguma rigarukamwo kubera iki riguma rigarukamwo kuva kera gushika na none kandi hariho benshi baza bagakubita umwaka n'imyaka ibiri bakadebukirwa boje ngerageje kubiraba jewe ngerageje kubiraba nibaza ko kwanza ndafise avance naratanguriye abandi imbere ndibaza naragiye mu mitima y'abarundi baramenye hanyuma ikindi naco genda umuntu cyambere ndafise discipline nifise nayo sindi ndubaha abankuriye ndubaha umwe wese mu giti ciwe ndubaha n'abariko baraza bose je nibaza ko ari discipline no kubona arabatanguriye amakuru menshi araje ati ubu CHANY QUEEN ari muri Bantu Boy ariko mu nyuma ntitwamenye uko vyahereye byari bimeze gute so Bantu Boy cari igihe nari nasohoye album yanje comme ntari mfise umuntu amfasha ndegera manager wa Bantu Boy ndabasaba ko bomfasha mu gikorwa ca album yanje byarije ariko sinari ninjiye muri Bantu Boy ugisora indirimbo ejo canke hirya y'ejo ubuje gute nka CHANY QUEEN 2025 niki wizeza abafana bawe muri rusange ikintu ca mbere nijeje abafana banje nuko kwanza nje gukora umuziki nk'akazi apana bimwe vya kera twabijamo kubera apana ivyo kuko burya hajya n'umuntu atashoboye kukubwira ingorane abafise ntazosobanukirwa kuko biba bigoye cyane umwenge w'inzu umenywa na nyeneyo je nibaza yuko kwanza abafana banje nje gukora umuziki nk'akazi kuko ubu ndafise ikintu cyose gikenewe kandi ikindi naco ndafise n'Imana hari featuring wagiranye n'umuririmbyi araho yitwa Rambo mu maharaji nuratu umugabo wa CHANY QUEEN ya dance yashavuye CHANY QUEEN n'umusari wubatse bimeze gute canke ni CHANY QUEEN mama w'abana babiri je ni mama w'abana babiri ariko sinubatse yego hama Rambo twarakoranye igikorwa gusa yego ayo majambo yandi nafi ayo majambo yandi siyo oya siyo namba siyo yego indirimbo izosohoka ryari indirimbo izoba iri mu butumwa bumeze gute tukurindire mu mezi atatu kuzosohoye indirimbo amakorabo ufise muri mwaka wa 2025 angana gute ni CHANY QUEEN dushaka gusubira kubona kuri stage bimeze gute muri rusange muri rusange indirimbo irimo ubutumwa bw'urukundo ni urukundo hama amakolabo nimeje gusohora ashaka kubane yego byose bimeze neza cyane hama amezi atatu ni menshi cyane amezi abiri cyangwa ukwezi kumwe n'inusu kuri jewe amezi atatu ni menshi cyane yego so ikiganiro ni open mic ikaja mubwira abakunzi ba muri rusange wonge nabwira platform yawe ya YouTube cyane na amapaje ya Facebook n'ayandi ma social media asanzwe ukoresha kugira ngo baze bambere mu kugira ngo bagukurikirane icyambere nanje kwanza abantu bataraza kwiyabona kuri YouTube yanje ndabasabye ko bogenda kuko igikorwa ngiye gusohora ni igikorwa gikomeye cyane ni igikorwa gikomeye cyane cyiza cyane hama abakunzi banje ndabakunda cyane sinigeze ndabatererana nubwo nabanyoteje cyane ariko ibintu bigiye guhinduka ivyo ndabibijeje cyane yego so ikiganiro open mic ndagushimiye ndakwifuza n'ibikorwa vyiza vya 2025 tuze duhure n'ikindi gihe ofisa aho wavuye ufise naho uri kuraja kandi gukomeza ko Imana yo kuba imbere yawe mu bikorwa vyawe muri rusange amen asante sana hama ndabashimiye Patrick byari iteka rinini cyane kuja muri open mic ndabashimiye nanje asante